bakubonanye n'umuntu kabiri Yabana ngo keke ngumva ngo baramuhejeje kandi nakubwira ko yanakuriye atakuriye ivyo rero ngo n'ubuzima twibereyemwo turabuzi ukumva yagiye gutanga no muri sinema guza no mu buzima busanzwe umutifara gusaba ukamwima umwemye aja avuga ko yagwa muri yakuriye ukajyana n'agaheje yego aragora ndurya yewe yahetse akavuga nina narahejeje nundo canke byamaze kubabaza icuro nyinshi utuje nuvuga ngo umukobwa waramuriye ni giki uba wamuriye atakuriye nguruma ukazama ngo mvuye kurya umwana wamuriye iki umuvuga ati twarajyanye umugabo umwe ngo waramuriye ubu waramubonye bwambure ubwo buza bwawe yarabonye nawe yarabonye deje yara umukobwa yarakuriye kubera urari ha déplacement ukamuzimana bro wamuriye kare we yakuriye ahubwo yakumaze okay ni giki wabonye atabonye nyine naho ati igihe umuha ni posho ukamuha ayo gutaha ubundi ukantera inda niho mvuga ko wandi aba yaraguhekenye kabisa akaguheka kabisa kuko ubu mpaye ikintu mu buzima hewan nazibagiye mugundi ukagenda naye hagenda bro ibaze kuba rero ucuja kuvuga ibintu nk'ibyo kuri jewe mayibobo nkane uri mayibobo ari uri mayibobo ni mama umuntu abari mayibobo kuko nawe baririra ndihahira nigahurira ivyanje byose ndavyimenye turabakore nyene nta kundi Amede nukuri nimo mubeshere bana oya Amenda gukumbuye kwanza Amede ni umuntu mwiza cyambere kandi Amede kuba muba muri kumwe ni inshuti nziza araguhanura ni umuntu ufise ikibazo adashobora kwirengagiza rero uwo muntu aba ari ingenzi kumugira Hebe yes me amor hani nariko ndiyumvira ko hani mu yacu twayikorera muri Marina Bay Singapore ko wasigaye inyuma mu iterambere ubona bankifata ingendo nja guspendinga amafaranga yanje hanze kandi mu Burundi dufise n'ibituronsa hotel aho ni kandi ni hotel yakataraboneka iri mu gisagara ca Rumonge ahubwo nkubaza ntuzosubira mu karere uje kuruhukira handi atari hano ishuruti oya hari ivyumba vyiza vy'imice yose ahasanzwe VIP eka mbere na chambre présidentielle hari amasare y'inama y'imanza kabare buffet umukeke n'ibindi bijanye mbega customer care iri hano mbega kayaga gahuha kaduganye Tanganyika uteramiye hano hantu kuri internet guruka nk'umuravyo we akandi kabijya rero piscine na iradushwaramwo vuba cyane n'ibituronsa hotel Paradise on Earth. Ladies and gentlemen muri umugisha kuba mwarahisemo kubana na Diko Entertainment tubashimiraho muri hose ubandanye mubana natwe mu ma exclusive nkano making sure ko wagize subscribe kugira uzohoro wa mbere yamara kandi sharing ibintu bintu bigere kuri benshi nk'ibisanzwe ino ni Diko Entertainment je nitwa Ndikuriyo Leonce aka Doctor of Love ako konyene ubona kile yitwa KK Cleanse all the way from KGL yaraza n'indege nkuko tuza kumutegera bisanga yageze Bujumbura ahitira kwishuzwa na Land Road ati ni muri Tanzania ndagukwita aho tugomba bari kega maguru y'imizi meza cyane uragarutse narinzi ngo wigumiye nimbari tsakabetsa nimbari he kuberi Kigali niho hantu nzi kandi ntarajayo kubera iki ngumaye shaka guma mahanga kandi ufisi wacu ndataha none hano mbona wageze ukavyibuhira ukarushiriza gusa neza zimwe mu mpuzu zishobora kuba zanakurenze mbona usigaye wambara bivyo bavyita ibijeje bavyita gute ibintu bigeze nonsense ukaronkera ibyo bintu byose mbona wona ha Diko ujya natari wanyu habagoye ko n'importe ikintu cyose bagiye gukora umugabo niyo wote bayaragoye nyine kuvuga ngo urahagumye je kandi rero umuntu arambirwa vuba nimba ahantu nzogenda nkamara nk'umwaka azoba ahantu nafashe indege ku buryo mu gutaha ziyumvira ngo mbice ngo nje niyumvira ngo ndatashe muga ahantu nzi yuko nzofata imodoka ikashikana ikareka
ndavyumvira mwijoro batabagata abo turi kumwe tubije Johnson Rukanda. Oya uri muri abantu mushobora kugorobanya ubona muri kumwe nka ata n'ikintu aravuga mwijoro agafatwa n'ibintu mengane bisaza kazinduka no kuza niko byagenze ari ari no kugenda niko bigenda umuhererezi muhira ni imfura acha mfura za gitinga nko baratevye gukurikirwa nivyo baruze muganda vyibutse shandi yibutse ko nabonye petite sœur shaho nuko yahuye na Pasi yaramaze guhita hamwe bari kwe naragera cyari umwana na mu minere haje so mu minere ariko aracyari umwana atari mu minere se nkuba inkwano bazizanye ntimwozi nkazo noto nabanza y'ishuri Neto yatunaniye ne wewe nayaheze akifise ne wewe izawe ko bazitoye kera oya ntarazitoye ntambeshereje barazitanga hajya ikiya gihe cyose ca kera bijya byose byaba tankwano batanze ari bitijije bagupima ko nkomeye hanyuma uzanga uri oji usanga ndi oji nyene uraraba rero usubireyo ngo oya reka mbabarira subirayo uyu mwaka ndaguhategera usubireyo mbabarira ushaka kumbabarira oya aho hantu naho reka kiriya cyumba nacyo nshaka gusubiramo mbabarira oya cara kubabaje kuri kiriya cyumba na kariya gatanda cara kuvunye kubi suzi yukuye abandi numvise ngo avayo rendi umva ngo hari umuntu ari mwaka yakumba none kugira mari kandi ukataragira mariage ubu nyene ndi uri umupapa dise bibo uravyuka ati sheri mwakayi abageza mwibase n'utuzi dushushe ndasha runini rwa base runini impamvu fresheri zikwisha nasubiye ibwana werindira ivyo uriko urambwira rindira uzabona umugore wawe n'ivyaba oya ntuzomwejere banza uruhuke kabisa birababaza cane uzobibona umva kana ko ndabwo umuganga yaneye inkuru arambwiye ati yo muri mwakajya kumba uriko ravuga ngo barakoma induru ngo jewe rabiro zinzosubira muganga aramwemerera n'ivyo David yego ngo gacuko imugani nukuri ko bazovasubira muka niwa mumvyaza yewe naguha ikintu cose ukamwemerera inzu utayifise diko uziko umuntu yokubwira uri kugiza tugativa ngaha no muri ville utambaye ushika uvyara ugenda wiruka ni kuri kw'Imana ugakoroka ugaca za gare ugatinya kumusaga woja uzi kushika umuvyara ugenda wiruka umva ko kiriya kintu atari cyo gufina gisa kirajya bro rero ngo akarahira agatuka umugabo iki niki umva kano kantu rero umugabo yasubira mu buzima busanzwe mbe basubira heze nk'igihe kingana gute mwe mufise amakuru nk'imyaka wapana musubira kuvyara nk'iyo umumama yavyaye kugira basubire mu cyumba n'umugabo haca igihe kingana gute amezi abiri konje nta mugabo narifise narera vyumbuka none ko numvise ngo kugira ukire neza baragukanda uzikandi wene bagukanda uzuka hinda nkande kata mugabo twari tubana hanyuma urasubirana uramera neza meze neza nta kibazo imyaka indwi yeze umuntu ntaramera neza sasa rero ngo haheze igihe gito ahubwo ngo usanga ari we ariko arihamagarira wabwira nimba ari ugukana nimba reka kandi yavuye kwa muganga batanze amasezerano yabuze yuko umwana uwo wibagiwe ububabare wari ufite oya agejeje wibagiwe umwana umubonye ntiwibuka ko wigeze unababara yarabyaye n'ibikunda n'uwo munsi nyene ibyabayeho koko turabagore nyene nta kundi niyo dali zarazo nakiriye keke amakuru y'iminsi twaherukana na wewe wari hano ari kuza gufata inzira uji Kigali twakubanye mu bikorwa byinshi pe niyo mpamvu natangiye mvuga ati kugaruka byari bigoye ariko kano kantu novuga ngo urakarambiyemo ari uburyo rimwe na rimwe ufata season ukigira Kigali ukaboneka muri film ariko ntuce nayibandanya cyane wagaruka hano ugaca wigira mu mavakana kandi abantu bari biteze ngo uje hano ukorere ibirenze kuko bimwe mu bantu bagiye bakamfaminga ko bati none umukinyi wa film mwiza
Uburundi bufise ko rugeze kuyagana ca gihe bagutangariye cyane bakira n'abandi banashaka bati none mu Burundi hariho talent nkino no tara kugira imyaka 2 hano itatu vyarira cyane bimeze gute sinzi nyene ko kari jewe canke ari abantu dukora ntavyo nzi ariko hari aho biroroshe ko nkora ko yari afise connection y'umuntu donc yandikira amafilme abantu benshi bajya mu Rwanda rero iyo yanditse filme akumva ko ari yondi sishobora kwicara arambwira ati tuje gukina aca kuronderera uburyo ukina nawe tuje gukina nyina kandi uvuga ati ntiwicare urazi uzavuga dukenera utuntu twishi none nayo make ariko hano biragoye ubu nukuvuga ufise connection hariya isumbiye hano kandi hano mba ndakubona abakinyi ba filme nka bose ari abagenzi ba mbona muri inshuti kuba turi abagenzi muga ntico cyose gako dukora bino n'umuntu w'umugenzi rega diko umugenzi utahira ubugenzi n'umuntu muzinanye aro kumenyana n'umugenzi aba rero nije nihenze murazinanye muga ntimuri abagenzi uwo bombeshe good mwereke nk'abantu mbona muri abagenzi kabisa bimwe biboneka ndabira nka timu ya BMT dohereye kuri Amede s'abantu ba cyane umuntu wanje Amede n'umuntu wa namwo barabitse urakoze none mbanda uzinanye na Amede nkubu nk'akarorero wova ngo wanse gukora filime witwaje sina Amede n'umwanditsi n'umurealisateur mwiza n'umudirect ni n'umukinyi n'umuntu wawe turondere ikibazo ahandi hantu ushobora kuba ntaragera gukina muri filime je ati rero urashaka yanje atarayibona mwamaze kubiganira ajya gukoresha umuntu nuko ubuzi iki kintu ngiye gukora arashobora kugikora neza rero usanga iyo filime atarayandika nkenewemo ariko uramaze gusa n'umuyagisha ivyo bintu ukamwereka yuko maybe ukeneye collaboration Mede n'ukuri nimo mubeshere bana oya amenda gukumbuye kwanza n'ukuri nimo mubeshere ngo ame ngo ndagukunda urabizi mubwira ko namukundire gato urabizi nawe sinagukunda oya jewe uri umugenzi turazinanye urabizi ko uri n'umuntu wanje none ko n'umuntu wawe wumve kano kantu ibyo gukundana uwo mpamagara uwo mpamagara nk'ubu utazi yuko ikintu ushobora kumbwira nshobora kuza kugikora ibyo nakubwira byose wowe ni mugenzi wawe ibyo nakubwira byose wobinkorera Giovanni ariko hari undi muntu yokubwira ibyo yari kukubaza ibibazo ugacuvuga ati byose byo wiyumviye aya mureke iyo nyisho siniganda yitanga kuko ushobora kubwira byose ukambwira ibyo ntushoboye none keke nk'ubu umuntu ukunda hari service yo gukenera hari ikintu yo gukenera ko mu byo ushoboye akakikubura bakarorero cyambona ari imbogamizi nyine zotuma ntagikora twiyumvire ni nk'icyo kintu nk'ubu umuntu ndakwiya Amede ni umuntu mwiza cyambere kandi Amede kuba muba muri kumwe ni inshuti nziza araguhanura ni umuntu ufise ikibazo adashobora kwirengagiza urumva rero uwo muntu aba ari ingenzi kumugira nk'umugenzi wawe hari uyundi rero niyo mpamvu nabwiye ari ukumenyana n'ubugenzi hari uyundi ushobora kugira ikibazo cyangwa uri no mu bitaro kandi wowe uragenda kumuraba mugabo ntegera aza kukuraba sibyo ugize ikibazo ntimubamuzinanye bisaba ko muhura nyene umuntu ahurira ahantu hari n'umuntu utavugana no kuri telefone mugabo muhuriye ahantu mama yanjye uvuga abantu n'ababesti urumva ukabona murasabanye muraryohewe mugabo mugiye nta bindi bintu bikurikira nukuva uwo mubamuzinanye canke abamugenzi uwo mubamuzinanye mugo mugenzi ni wa muntu abazi ikibazo cyose ugize niyo umwandikiye gusa ati burya nagwaye ashamwe efara akaza kukuraba niyo ataba afise umwanya cyangwa bifise ikibazo iki niki avuga ati none tubigenze gute ubona no gufasha iki ubu ni umugenzi benshi n'abanafiki ubyumva kumwe twakoranye ingano na nyamara avuga ati saison ko namaze uburyo saison yatanguye menga muri filime y'u Burundi haratekereje haragacerera
kandi n'amafilime anasohoka wanashaka mbona bakora barakora nawe urabibona mugarambye ati ikintu ca mbere muri Vision uvuga kiriko kirabakorako nta bumwe buhari wowe ubyumva kumwe nawe nta bumwe buhari harimo n'isako isako se ni hezitari oya aho birarengeje ni kuri kw'Imana shaka ico citondera genda no muri company ugende n'ahantu harabigisha benshi genda ahantu mu bashoferi muri filime birarengeje sivyo muri filime n'ahantu abonye umuntu umugendanye kabiri inkuru bakimomo urumva bakashiramwo n'ibitari birimo gufata kandi ukaba ubaza ngo ni wa muntu w'umugenzi wawe ni wa muntu uvuga ati jya abagenzi ngira benshi ngira abo tuzinaye urumva bakubonanye n'umuntu kabiri yabana ngo keke ngumva ngo baramuhejeje utabivuga kandi nakubwira ko yanakuriye atakuriye uwo muntu nawe nyine akaba yaje kubivuga oya cyatana aho nawe nta muhungu yaje kukwana ngo yakuriye ivyo rero ngo n'ubuzima twibereyemwo turabuzi ukumva yagiye gutanga si muri sinema gusa no mu buzima busanzwe umutipe aragusaba ukamwima umwimye aja avuga ko yagwa muri yakuriye ukagenda nagaheje yego aragora ndurya yewe yahetse akavuga ni narahejeje kandi n'amasikatrice ari hehe hatayo nibaza kandi nukuri mutigeze munaho no muri filime rero ivyo bintu birabaho none abashaka kugera kuki kumbere ndiko nimbera harige nkobo abavuga ati keke yarananiranye nk'akarorero akavuga ati kuko nibaza izo nkuru zivugirwa mu mariga akavuga ati kugira numvisha abantu yuko jewe ndenze keke atari big deal ndamuzi turya reka mvuga kujya ahubwo turya ntabwo no kunyisabiraranye mugabo nawe ngo masigaye musaba abahungu ko nze kuba rero ucuja kuvuga ibintu nk'ivyo kuri jewe mayibobo nkandi uri mayibobo ari uri mayibobo arori mayibobo kubera mayibobo ahubwo abahungu abandi baranabamaze oyaye kubera okay ndihahira nigahurira ivyande byose ndavyimenyera uri papa muganga w'abandi mama umuntu abari mayibobo kuko nawe baririra ni muri wange none mugabo sindatawe rero mayibobo ntiyo nta affection nta gushaka kuri muwe ko gushikira nk'abandi bose ugakorashinga umuhungu nk'ivyo nohengera ntariye mfise imuziko nkanja kuhimbira ivyo bintu koko kandi ko bijya bintu ubuhatsi ugiye guhimbira ibintu nk'ivyo ubuhatsi none se urashonje ubizi gute wewe tubona uzi gute ko naraye ni nta muntu yaraye inzara asa nk'uko abonye agashamba usa neza warabyibushe wambaye ariko ndashima Imana sinaraye ubuza mugabo binabaye no kwihangana ariko atawe no bibwira abatipe bameze nk'uko wabahanura iki oya niwe kuko numva menga harimo n'akantu ko guca nundo canke byamaze kuba badicuro nyinshi gutuje nuvuga ngo umukobwa waramuriye ni igiki uba wamuriye atakuriye ariko nawe ugira umbaza ibintu nawe wumva okay ni igiki wabonye atabonye icyo wabonye umuvuga ati twarajyanye umugabo umwira ngo waramuriye uba warabonye ubwambure bwiwe uba waramubonye ubwambure none we hari uko warakibonye ubwo busa bwawe yarabonye nawe warabonye deja umukobwa we yarakuriye kubera urariha deplacement ukamuzimana ukamurihira amantuze amadeplacement ari igihe umuha ni posho ukamuha ayo gutaha hari n'ababa yafise agasiga igisuko bro wamuriye iki kandi we yakuriye ahubwo yakumaze ubu ntiwemera yuko hano kantu kakomeye ntiwemera yuko abagabo dukoresha ino terme nabonye n'umupatsi yareka arabivuga ngo urumva ukazama ngo mvuye kurya umwana wamuriye iki nyine naho wajije abakobwa nibo bajya abahungu we kubwo babona abakobwa nibo murajyana kuvuga murajyana wese uba wamuriye iki havuye ngo ivyo amapfa umva abakobwa nyine murajyana kuba mwese mwabona ibyo byaba yabonye iwawe nawe n'ibyo yaba yabonye hagwe n'ibintu byo kujyana byo jaje gutya muba mwajyanye se bizi ko izo terme numva ngaho mu mihanda
umukobwa man agaca agenda yiyemera no kubyapa yazinze akumva yo akumva n'umuntu umva abivuze akumva gushize hasi akumva umuntu umukobwa uri cheap kandi bro ni uri cheap kuko umuntu wowe ujya kuvuga umuntu mwabonanye ubuze gute reka nkwereke uburyo siniko ndabavugira muga ahantu wava usanga wa mukobwa we muhatsindirwa abantu b'abakobwa ni tugaruke no mu je wundi ukantera inda niho mvuga ko wandi aba yaraguhekenye kabisa kuko ubu mpaye ikintu mu buzima hewan nazibagiye mugundi ukagenda naye hagenda bro okay nkuba kuriye akagusigamwe ingwara kw'ingwara zica hajya ahantu ari nyinshi aho ntaba kuri abandi ko ndaraba none womenye uburyo ziza kwinjira kwa muganga hari ibintu bikingira no muri pharmacy biruju oya urumva ubu hari ibindi byateye ubu abajene bubu se ko akubwira ati bijya bintu jewe ntuhira zawo nyene muzajya nizo nyama kwa nyama muzobona ibyo mukura muzobona ibyo mukura nariko ndavuga ati nko mu mico keke nko mu mico sinzi ko ubibona kuva na kera okay niyo mpamvu nk'ubu twamenye ikintu cyitwa ngo Gisuma-nyenzi n'ahantu bata abakobwa bafashe basambana canke bavyariye iwabo mugabo abahungu kera ugiye kuraba kuva mu mico nk'umuhungu wumva mbere ngo ajya abana ngo ajyamanye n'abagore benshi hari n'amasosiyete amwe babifata nk'ubuhitsi menga bamubwira ati abantu urarenze ko nanaka ibana kudeshapo bakanamukeza nyumva yuko ingaruka z'ivyo bintu n'ubundi zigaruka ku mukobwa gusumba umuhungu abakobwa nyene ni hahandi yo babona umenga nta jambo dufise mugabo nkubwiza ukuri ivyo badushinja sitwe tuvyikorera n'abahungu sivyo kandi nta mukobwa abwira umuhungu ngo ndabe umuhungu ni wabimubwira sivyo ariko rero ko cyamakoze baza kuyata kuri twe si besha ariko n'umunsi ngari umuntu akubwira ngo eba ngo camenye arabukoroke kwe umukobwa navyo numva akakwitelefonera ati uri he canke bagakoresha izindi mvuga reka sima ko umukobwa ngo mvuge direct ashana kukubwira ati ndakukumbuye ngo ndabe mugakaba yaba ago bamungu urarinda umukobwa kwiyamagarira ngo ndabe kagenda oya urarinda uburinda nukuri urinda abakobwa nutwe abantu b'amashetani ya mbere tuzi kwiza abakobwa yego kama wanje ashobora nko kugenda umukobwa yaguhamagara ukagenda kuki utiyumvira ati harimwo agatego ashobora kuba ari ikintu kiba ariko arantegurira ukagenda n'urutwe neza ukanarika ukagenda ugakura n'impuzu ugashira kuri pote mandindi ukamanika ugakora ibyo ukora umutima utekanye uri muri bya byihebe twumva nukuri buri kihebe oya none ntiyoguhamagarire neza ukaja mu nzu y'umukobwa umugani wawe nkeka no muri dushe ukajayo mu nzu y'umukobwa mu nzu y'umukobwa uzi utariha uyiriha sawa mugo utayiriha ukagenda ugatekana n'imisosi agateka mu kazi ngo ukaza n'umutwe ukararika ati nje gukora akazi my dear uri kihebe umuhereje baba ariko none ni bya bindi bavuga nk'ubu ngo ashobora kuba afise nk'indango agashaka kuyikwegekako cyangwa ugasanga agira guteza abantu bagukubitireho canke bakwambure muri iyo nzira kenshi abakobwa bari byo baba bafise inda canke hari ikintu yakubonye ko akavuga ati rero simvuga ko n'urukundo rudahari mugani baye n'urukundo rurahari muga kenshi abafise inda swati ari azi yuko hari umutipe yayihakanye canke ari uwayimuteye abona atashaka kuburera iyo ikindi naco abara agatego uzi ko azi ko afise ari ikintu akubonako ati umujama reka namutego umutego wowe ukazi kurushije ngaho ukabona ubundi arashitse iyo filime nturayandikaga ariko je nazi umugabo byabaye mbona ari mufitebwa boya nukuri yari umugabo bose yari umugabo azi umugore n'umugore afise umugabo sasa rero umugabo aramubwira ati jewe ngira isafari abwira umugore bari bamaze iminsi nyine umva umugabo amubwira ati umugore wawe bimeze uku n'umuntu niyizi umugore wawe bimeze uku ashucungire hafi umunsi umugabo abwira umugore ati je ngiye isafari aramuhenda yari umushoferi aca yigira ahantu hafi nyine hafi yo muhira imodoka arayinyegeza acagumaho
sasa wa mugabo niyo yabaye kigenda yagiye isafari yarafensa aguma haguru ko umukozi yaramaze kubimubwira hama wa wundi mugabo araza nawe araparika imodoka arinjira bakora ivyabo umukozi acabwe yandikira boss acaraza yabuze imodoka yarahagiye n'urupangu namubwira tuva ngaho wisinye yasinye urupangu ni imodoka biba bikubiswe sezi kubera ibintu bamufatiye kubera ngemvuye ngo ijoro rumva nijyana heza amasaha kwanyira amasaha ntiyageze reka bari nka 30 minutes bakaba bakugose no bizi bino bigahuye nukuri inzu ni imodoka ari kirishasha Kabi yavuze abitanze arabisi nkuwe yazize iki kabisa ubusanye murarugwa nibiki bazira ubusanye murago warakoze kubizimba diko oya nibyo ngenda kubwira n'uyu muntu atikoreyeko utikoreyeko ntibisigura nuko sanzwe nzira umukiriza oya uranzi kwe wazi ko nabatijwe muri meshi kabisa batijwe muri meshi abatijwe rimwe sasa feedback na experience wakuye i Kigali niya umaze kudusezerana kenshi kugira uduhereze ibikorwa nizere yuko no mwaka uraza gupfubura ibyo abandi bavuga yuko byapfubye nafse nojobora abakuru banje byarabananiye nje no bijobora gupfubura navuze gupfubura feme we nawe usa Imana ishoboje okay ese bamenga sivyo uri mutuweze kuri filme menga uva tanzokora canke nde mbona menga uzoza wikorera kigeze ku office ikintu cyo ngoje wese shaka kwihuta ngo ndavyitse mu gitondo nagize sigiye kigeze sobaye ibintu kandi bimeze neza kizazi sana hari amafilme wavuye mu Rwanda ukinyemo zingahe zine wakinye muri projet nyinshi kabisa hari n'abantu bari biteze yuko baza kukubana muri ko murakorana na Mimi kubera ko Mimi wewe ni yari araharambi nk'umuntu usanze no kwita mukuru wawe mwarahuriye muri projet ni projet Aisha twahuriyemo iyo projet Aisha ntirasohoka mugabo yarasohotse amenga harasohotse ibice bimwe bimwe ariko irabandanya ahubwo kuri kimwe mudakorana mu buryo bwanyu buri official muri babiri yarandenze bimara kurenza nanakurenzeho nimwakorana nagira ucumwegera ati mukuru wanje anduka Mimi n'umwana mwize mwe n'uvanga urumva ngo nabumwe ngiki niki Mimi mbona umwitu yatoroje ta ubutumwa bwawe ngira sindamwitura ndamwitura canke atabonaho nana dogeze kwa Mimi mukagabanyijwe nibi ya nenda mwubahari ariko na kimwe mvuze kumbe waciye bugufi kugira ububahe mukuru wawe uriko uragira experience muri industry zibiri mu Burundi no mu Rwanda uno munsi ufatiye hariya kuko mu nyagaruka nko bintu nyama yavuze avuga yuko bobo hari intambwe ariko batera bafise industry iri kirahemba basama video meza basohora kenshi ugashugereranya na hano ni gishi ubona abantu borahura hakurya nuko hano badakundana nyene nibakorere hamwe bagira urukundo ujya hano hose ari basi uzanye ikintu ukabwira mugenzi wawe ati iki kintu tugikore kuko abari inyungu ya mwese sivyo abari inyungu ya mwese ntuce ubona ngo wewe ngo ugiye ngo kumuha ubustare ngo burenze kuko azanye ingufu ziwe wewe ni wamuhamagaye kandi kumuhamagara nuko wabonye ko ashoboye ikintu cawe ugiye kumukoresha sivyo rero kuza wumva niyo wowe ufise izina rirenze gute uzobona ko umenga ugiye kumuha ubustare burenze icyo nicyo kibishe mu mutwe na bustare burenze ubumuhaye kuko nubwo bustare niyabugira azoba buhaye n'ubwawe nubwawe wenyine ubwawe canke wewe aje gukorera nubwawe aje gukorera ne projet ntabari yawe kandi twamavuga ati okay jewe kugira mbe uyu ni kubera nanga nicyo ni mugana waba gwahe visibility nicyo ni shema riko mugabo ngaha umuntu araguhamagara ewana ukamenga agiye kugushira
agira kuri Trump menga iguhaye igihugu ako kantu bagakosa ni ukuvuga we ubona ikibazo ni nubwo bumwe gusa ibindi byose birashoboka cyane. Okay, abirumvikana gusa ubwo bumwe byo by'amatiku mu bivemwe mu bireke ntaho bizogera naneho bizobageza akamatiku nkono abantu muri sinema gute niba mukwiye no kugira amatiku mukora akazi kamwe gute nyine abantu basangiye akazi usa rimwe barashamirana birashika mushamirane gute kandi aje ushaka kumukenera burazi ko ahandi bakorera umva umwe afite projet yiwe bakavuga ati ndaje kugukorera ejo nawe uzonkorera kandi usanga abasitari bakomeye man bana underground abana bisaba underground babonga oya mvuze ati apana abantu bari hasi bari naringize ngo apana babanda abantu bakomeye bo bakakubwira ati ngo okay c'est projet mukayumvikana ukayimwereka ejo amakaza kayigukorera ejo nawe ufite project kaza kugukorera bagakorera mu bumwe hanyuma nca numva inyungu bagasarurira hamwe nka industry y'igihugu muri rusange kuko mwese ni guteza imbere igihugu. Okay, wow, kirumvikana nibaze yuko abo vyega biba bavyumvise muga hano ikibazo cyaho mwese afite udukundi mwese afite agakundi kiwe undi agakundi kiwe undi agakundi kiwe kandi ako gakundi nikemera gukunda naka mwankanye egare na wa wundi muranga numva kantu numvise hano ngasigarano kamunya nkira kubera ko Keke ari umugenzi wa Diko akaba adahuza na Nyama Keke nawe naciye na Nyama je duhuje egare yuko uri umwansi wawe ndishaka iyo munyankira kazaranani none nangu umuntu ataco dupfa gute ngo nikoro mwankana umva kugeza igihe hazoba harabaye impamvu yuko wowe mwanka yanyu muri babiri akana mwanze kubera team nituvuyeho je nawe mugapa nawe ngo urajurambwiye ngo Diko ngo kubera ngo nanka Keke ngorana nkana na naka ngo je sishaka ko mu bugenzi bwanje nawe nije ivyo mumfane birandaye ariko mugabo witondesha buryo umugenzi wawe aba ari umugenzi wawe mugabo umwansi wawe wahinduka umugenzi nivyo paswero kwiga biharo vuba umugenzi mugano munyankire yewe we ndagushimira kuba waje sinzi riba hari akantu wosigira abantu twayaze ku buzima rusange cyaga kuri film ugira akantu basigiye kuko baguheruka kera then we duca twiherekereza abashitsi jewe cyambere nagarutse sinari kandi abantu benshi bakumambwira ngo ntuzogaruka ntuzogaruka muri gihugu naje namfise ubwoba kutazogaruka none baguha ibiraka bamanaje bagusukemwe amafaranga rero ubu wajuje nibayampe no baguha amahera ukuri ni mu mahera ndakenye ndashaka ntiwamukoze usige na momo ari yamwita momo usige na momo ndayavize mushaka murashireko uje kuri mikashi cyangwa uje kuri momo byose birakora urumva gusa ndabakunda nibaze abantu bose tugiye gukorana neza Diko Entertainment.